ryo kuremesha mu magorwa yawe yose, rijana uja hose, n'izina ryiza pe, baryizigire mw'isi, n'izina ryiza cane, barishime mw'ijuru. Nihagira umuntu ashimwa, umunyacubahiro, uwo naho yokirusha abandi, Yesu we nagaheta, n'izina ryiza pe, baryizigire mw'isi, n'izina ryiza cane, barishime mw'ijuru. Izina ry'umwami Yesu niryo nkinzi ikomeye, iyo Satani aguteye, tabaza Yesu vuba, n'izina ryiza pe, baryizigire mw'isi, n'izina ryiza cane, barishime mw'ijuru. Izina ry'umwami Yesu rintera umunezero, kukwa nkikije urukundo, nzama ndamutazira, n'izina ryiza pe, baryizigire mw'isi, n'izina ryiza cane, barishime mw'ijuru. Niryo ryampaye ububasha bwo kunesha ivy'iyi si, ryangobotoye mu buja, ndose umwidegemvyo pe, n'izina ryiza pe, baryizigire mw'isi, n'izina ryiza cane, barishime mw'ijuru. Amavi yose afukame kw'izina ry'umukiza, indimi zizezemere ko Yesu ari uhoraho, n'izina ryiza pe, baryizigire mw'isi, n'izina ryiza cane, barishime mw'ijuru. Twese turirimbe ngo amavi yose afukame, izina
ry'umukiza n'indimi zose zizezemere ko Yesu aruhoraho, turirimbe n'izina ryiza pe, bagizigire mw'isi n'izina ryiza cane, barishime mw'ijuru. Dusubiremo ko ariryo ryaduhaye ububasha, niryo ryampaye ububasha bwo kunesha ivy'isi, ryangobotoye mu buja, none ndose, haleluya, ndoso mwidegemvyo pe, n'izina ryiza pe, baryizigire mw'isi n'izina ryiza cane, barishime mw'ijuru. Urakoze Mana Data rurema, turagushimiye uyu mugoroba, haleluya. Ushimwe kuri uwo gushimwa, uhimbazwe kuri uwo guhimbazwa. Warakoze Mana Data rurema gutanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Niko ijambo ryari ritubwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3 kuhereye ku murongo wa 16, haravuga ngo kubw'urukundo Mana wakunze twebwe abari mw'isi, rwatumye utanga Kristo Yesu kugira ngo adupfira ducungure. Haleluya. Turagushimiye rero ko Uwiteka Mana nzima ko wemeye gutanga Kristo, haleluya, kugira ngo aducungure. Turagushimiye Yesu Kristo, turagushimiye ko wemeye kwitanga. Nico gituma duhora tukuririmba, duhora tuvuga izina ryawe, ntibidutera isoni kubivuga. Abantu babasha kutabyumva, babasha kutabitahura, ariko ntabwo bidutera isoni kuvuga izina ryawe, ntibidutera isoni kugushima, haleluya, imbere y'amahanga. Ntibidutera isoni kuvuga igikorwa cyiza wakoreye Igorogota ku musaraba. Mbega abavyeyi bari kubishobora? Papa ntiyari kubishobora, mama ntiyari kubishobora, abavandimwe ntibari kubishobora, n'inshuti n'abagenzi ntabwo bari kubishobora, ariko urangije uritanga, uradupfira, nanje urampfira kugira ngo sinzapfe rubi. Ndagushimiye ko utazanywe no gucira abari mw'isi urubanza, ariko wazanywe no kugira ngo dukizwe nawe. Habwa icubahiro rero Mwami, komeza ubane natwe, kandi uriyavuze ngo nabitse ijambo rya mu mutima wanje kugira ngo neho gucumurako ba muri twebwe Yesu, kuko wavuze ngo nimwemera nkaba muri mwe, nimwemera mukaba muri jewe nanje nzaba muri mwe, kandi ngo muzosaba ico mushaka kibabereko. Yesu twemere tube muri wewe, twemerewe tube muri wewe, nawe ube muri twe, kugira ngo ukomeze kubana natwe dushigikire mw'izina rya Yesu. Urakoze, wakira icubahiro ibyarimwe byose bikomeze gushima mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe byiza. Twariko dushima Imana muri indirimbo y'186. Yesu akomeze kubagira neza. Muntu w'Imana, gukizwa kuba muri Kristo Yesu ni vyiza, bitanga amahoro mu mutima, bitasigura ko umukristo atageragezwa canke bidasigura ko umuntu afise Kristo muri we adahura n'ibibazo canke adahura n'intambara, ariko iciza kirimwo, haleluya, iciza kirimwo cyo kumenyana n'Imana, ndasubiyemo, iciza kirimwo cyo kumenyana n'Imana.